nimba washaka kumenya ngo kweli hatari umuririmbyi wo muri Empire umuntu uramutimura no kuri mariage yawe ntaseruke tukishukuza kuri mariage ukamutimura umuntu kweli ki Double J na Kirikou atababona kuri muzee kuri afishe barabarondeye Kirikou yavuze ko ata n'umuziki yawuhebye yarabivuze ati mwumvise ngo cyanangaje cyane nacyenda mbona kuri afishe Kirikou baramuhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhebye donc niyanse ngo ya urabona sinza mugabo yavuze ko umuziki yawuhebye nanje nkibona posta yo nacyenda mwandike kuri wa muziki none barakuhebye cyane ngo ibyo bintu by'amaposta je ntabyo nzi Nuashaka collabo ya Harmonize iri muri plan, Darasa iri muri plan, Mawasama iri muri plan, Rayvanny iri muri plan. Hari umuririmbyi naraho umuririmbyi wa Rayvanny twaririmbanye mushasha aririmba neza cyane mubi cyane wa hatari. Turabahaye ikaze mwese muri conférence de presse ya Bantuboy Entertainment kuri Festival de l'Indépendance première édition. Turabahaye ikaze cyane. Jewe nza kuba ndi moderatrice. Hafi yanjye hari CEO wacu Mugari Desire kamera yayi hamwe na akamaro ko kwikukira Bantuboy twashe twiyumvira yuko Bantuboy Entertainment twiko twikiriye ira na kintu kiri special ira imbaraga kintu cha bizchereke entertainment yo kwibina muso kwikukira iyi novuga yuko ari première edition ingo n'abantu bikora nuko twavuga ati reka tuorganize ikintu turabe yuko twigina imuze ukwikukira n'abandi baririmbyi bene wacu no kuexpose muze yabo amatara yabo gira ibindi turaza kubivuga kwivana n'amakesha muza gutegaza ndabashimiye cyane kubona mwitagiye ubutumire bwacu kabuza ndamupatinere wacu katubwiza nitwa Patrice abantu mu partenaire wa Bantuboy Entertainment gutegura iyi festival iri sabukuru warukubaha ikaze byinshi yabivuze muri pano yayivuze aho dushaka gushika yahavuze kibaza ko ibindi tuza kubyishura bivanye n'ibibazo muza kubaza kandi twaba turyohewe biratangaje twari twizeye ko muza abamenyesha amakuru bangana gutya ubwo biraduteye intege abonye ko ubwo turiko turakora nari edisiyo ya mbere gihambaye kandi kiriko kirakurikiranwa cyane murakoze cyege nta mashusho cyane bakemeje abambere bo bafise ibibazo bashobora gufata mikro Rega mbabarire bazi none aba bose n'abajournaliste bose n'abajournaliste abonye hari abaje kuraba ikirori gusa ko je crois pas que bose journaliste non pas comme ça ni anabara maneta wa ko journaliste ka I am journalist ukora he ici
yamukaguye Tanga kurya. yamukaguye Egide umuntu ari kuri mikoro sinzi yuko manager atavuga cyane ngira muratumva yuko turavuga baduze gato badugimu Yes, nkuko babatije ati nawe ni journaliste yego mu YouTube kora Flip TV nitwa Mr. Koshimwana so je nashaka mbaze nitwa Flip GTV Flip GTV yeah nitwa Mr. Koshimwana so nashaka nsabe ukongere twatumiwe no musi muri conference de presse yuko no mu giteramo ubutumire twaburonse nicyo kimagira mbaze tunabwo sinzi yuko hari ibindi bibazo babaza nk'ibibazo nka bitanu kugira ngo umuntu abyishyure rimwe sinzi ko natumvise neza Flip GTV abaza ati ko mwadutumiye muri conférence de presse est-ce que muzodutumira no muri turatumiwe no muri festival yego muratumiwe ariko kugira ngo murazi ukuntu dukora muri Fat Boy Entertainment nukuri umuntu abaje mu biteramo byacu cyane mu bintu tuba tworganije kugira kugira ati reka ngende kubafilma cyangwa reka ngende kubafotora kugira ndabereke ko byabananiye cyangwa byagize iki ubu vraiment adoshaka yigumiye muhira kubera ujya munsi wa festival ni umunsi wo kwigina abazoshobora kuhashika bazohashika tuyiginane nabo abartiste mwarabonye bazoza tuzokwigirana nabo uzobaje ashaka kuraba ati Fat Boy byabananiye cyangwa byagize iki mukuri uwo nta kaze tumuhaye ujya munsi no kwikukira ko abarundi twese ari abajournaliste ari abartiste abantu bose murahawe ikaze nta nidutoranya tuti uko gusa hariho abapartenere b'abajournaliste dusanzwe dufise tuzokorana bafise ikibanza kiri privilege sino mwese murahawe ikaze sinzi nimba hari icyo bashaka kongereza kuri iyo question ya mbere kubamenyesha amakuru mwagace ko muhawe ikaze ntitushobora kubagira umumenyesha amakuru kumuha ikaze kubera runo munsi murabona ko tutatuye twatumiye mwese ntushobora kuvuga ko atakaze muhawe ikaze murayihawe mugabo mwibuke ko turiko tugira festival de l'indépendance ni isabukuru ntitugize umunsi wo gushaka twerekane ngo uriya canke uyu ni umunsi wo kuryoherwa hamwe twigire indépendance y'Uburundi rero muratumiye kuza kuryoherwa na twebwe mwigira indépendance y'Uburundi yego turashaka kongera hariho ikibazo cya kabiri cya Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba iyi ari edition hari zizosubira gukora iyi ni edition ya mbere mu isanzwe twari dushaka kuyikorana n'ipase mugakora ibibazo by'autorisation twaciye bishika bigwa uyu mwaka urumva niho twaciye twitangurira muga n'izindi edition zizoza myaka iri imbere hama séminaire par rapport ya séminaire n'abartiste twatumiye mu bisanzwe nibaza ko icyo kibazo twakwishyura mu bisanzwe iryo séminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipe cyane muri irya minsi twebwe icyo twashize imbere ni guharanira abartiste hama imyidogo twe ntitumenya rufite ntituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihaba imyidogo c'est normal ibyo ni ibibazo ko ari ibintu tumenyereye iminsi yose imyidogo ntishobora kubura mugabo umu-artiste wese ari kuri rya afishe mwabonye wese ari kuri afishe parce que twavuganye kuko ntabwo tuba dufise yo gufata umu-artiste ngo tumushyire kuri afishe
tutavuganye tudafite amasezerano yego hama ibizoba après tuzobibona hama tubivugire ko babe nimba hari amakosa tuzaba twagize cyangwa hari amakosa abandi bazaba bagize muri edisi izokurikira tuzoyakosora hama tubandanye nuko. Question ya gatatu ya More Time TV nizamuka ni Desire. Ego yabaje ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka donc dushaka kuri Facebook nabivuze mu ntango icyo kwiginana n'aba artiste no turi muri rwa ruharanye rwo kwerekana amatana kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe muri iyo ntumbero. Icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo mbere kugura umuziki mubona kwa ego kurahari kuko uburundi bwarikukiye bwari kibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa c'est normal mugabo abantu bari baratera amagrenade n'abandi hari abasi imisi yose yazokoma umwanzi no kuko jewe ndiko ndavuga ko umbajije ngo mbere umuziki wo wari kugiye ndi example jewe ihagaze ngaho imbere yawe naho benshi batahora babyemera je ndi example iri vivant ça fait plus de 20 ans ndiko ndarwanira umuziki kuko iyo nari kubundi nari kubireba ndo kwikukira ni ndo kwitegembya umuziki uritegembya mugabo hari abantu bawica barahari muri mwebwe nyene barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo bakawupora ho kwigisha ati ujya muziki wari kuryoshe iyo hari kuba hamuriza akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko byose byapfuye. Jewe zora umuntu wese afite droit yo gukunda umuntu ashaka. Umuntu wese afite droit nanjye afite droit y'abaririmbyi. Bonga je nkunda mvuga ati ujya je ndamuprefera. Mugabo nikibuza nibica bimbuza kudashigikira ubundi no. Je n'ukuri ndababwiye ukuri muri telefone yamfise indirimbo presque z'abaririmbyi bose bonga igituma uragiye ngo hari abaririmbyi mumbwiye ufise indirimbo bavaze muri telefone yawe no habaho kuko jewe biranyikisha kumviriza zijya indirimbo zabo nkavuga ni aho bidiro bona kuya moto je bishabima ingoga yo gukora depuis kuko ntushobora guhigana n'umuntu utazi utapigana na nani na gitutu waliwezekana ntibishoboka mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zabo birama strategie wanje yo gukora batereka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi rero umuziki warikukiye nuko gusa injabyi zamweyoganisha kuko hari abantu babishije n'umuziki cyo nakandi kazi ngo fisa abana baca ku ishuri yamenye bari bishinga umuziki iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki turafise abakozi bakora ngaha tubariya amafaranga avuye mu muziki Jeno vuga yuko umuziki warikukiye mugabo nuko gusa hari abantu b'injavi bawusubiza inyuma ariko kimwe gusa je nosaba abantu situmva baririmbyi ego nwashaka nituvugane nitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi kuza Nigeria ba Wizkid baragwana n'abandi bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaho ntibiba aha hari abajournaliste biyomoye abandi bagize amatimu nimfa kugira amatimu ntitubyanse mugira amatimu nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi w'iwanyu noshaka par exemple zikya ndirimbo zujya musani wo ukunda nuzivuze incuro 3 canke 4 mugabo ntibikuze kuvuza na babandi
mubahe chance yo kuvuza n'indirimbo nini bama baragirira amapromotion abantu bo hanze pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye none abarundi ntidushoboye ko tuvugisha ukuri umuziki none nta kanovera ufise agafise so nibaza iyo kesho rero mvuga ko umuziki warikukiye ko nimba uburundi bwarikukiye n'umuziki warikukiye n'abantu twese twarikukiye ngabo ingorane ntizibura ingorane zigenda n'ubuntu that's normal nibaza ko ikibazo nacishuye neza hama uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ifise mu ruhara iyo si okeri kuko itari kubifise uruhara twari kuronka d'abord autorisation yo kubikora twari kuronka autorisation nimba itari kuba ifise mu ruhara tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation hama bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise uko sinivuga ngo leta nta ruhara ifite mu yaha gukora baduhaye ija autorisation ni preve ya mbere ivuga yuko ifise mu ruhara yego murakoze gira ibibazo by'iyo mwabyumvise umbea majungu c'est vrai nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyana unajua katika kila maisha mu buzima habayo challenge sasa normal ikiora kimbabaza cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza utabanza gushira ivyiza imbere ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu akubangamira sivyo kuko twese turi ngaha turwanira ubuzima kubaho neza kugira twerekane babandi bibashititi turabona jenda kurusha ubuzima c'est vrai ça c'est vrai jewe ikintu kiora kimbabaza nuko ndasubiyemo nuko iyo umuntu ariko arakora ivyiza bijya byiza iyo mari kuba mubivuga muba wa mbere mu kubiposta mu kugirana sinzi ukuntu byita mugabo ibibi nivyo cyane mura murindira umuntu yuko asoba mwibarabara mwese amatwi abashinze hejuru kugira challenge c'est bien kugira abantu bavuga badukosora c'est bien mugabo hariyo façon gukosora mukabikosora nabi no kugira imana c'est normal iyo ni normal iyo atari kuba baririmbyi hari abaririmbyi bagenzi baragize sinarwa nakuca n'icyaya sinari kuma nkora aho bati ni jewe gusa nta wundi ahari c'est moi le numéro 1 mugabo nkubera hari abandi baguma bavyuka bafise amatara baje bazi kuririmba jewe ija bintuma gukora cyane kugira ngumane n'ijya place yiwanje kugira abajournaliste baumbea c'est bien nitufiance ikibabaza nuko ibintu byiza ni mu biposta muposta bijya bibi gusa ngizi kosa ni mu nkosore kalvi sijaona kuna posti nyimbo zangu semesha ukweli nimeshi ngambo na ajournaliste hapa nyimbo yangu hakuna mtu anajai post lakini nikikoyola mbarabara tu fizo ya sovye mbarabara c'est bien nimubigire c'est bien mugabo kubera ni byiza kubera ni byiza by'umurindi mutabishigikira mugabo mushigikira gusa amafuta kuko sorana ni bien kuko jewe nimba nkiririmba kugeza n'ubu nuko nemera challenge nuko bankosora nuko nemera impanuro bamwe nilikuwa kichwa ngumu nilikuwa nishapotea zamani gira icyo nacishingira wari tabu kugira amachallenge kugira umbea kugira iki c'est bon ntabyo tubanse mugabo ego ninagira amakosa muzoya mwosora mugabo nabijya byiza by'iwanje nabyo ni muzo bishigikira nimurindire gusa yuko fizo yahorewe bamusanze ajyamye hanze uri yava no kwibarabara yisovyeko domufwangu na kubera iki muziki wanje mutawukoze ko nakoze muziki kumbuye ko mutabyemera kubera mutabyemera
murafise twa yo kubikosora kandi mutadukosoye ntituzotera imbere mugabo murabe na façon yo gukosora ubanze kuvuga ati iyi ndirimbo yiwe ni indirimbo nziza mugabo ibuze iki ubanza kuvuga d'abord iyi ndirimbo ukayareza ukavuga ati indirimbo yari kuryoha mugabo nuko ngaha ifise nuko apana shita kudurira ngo ibe ndirimbo wapi ikindi nabyo abajije ngo kubera iki Double J na Kiriku atababona kuri muze kuri afishe barabarondeye Kiriku yavuze ko ata n'umuziki yawuhebye yarabivuze atumumvise ngo cyanangaje ryari nacyenda mubona kuri afishe manager yaramuhangayikiye ngira yari umuntu wa mbere Kiriku yari umuntu wa mbere na Double J abantu ba mbere bahamagawe nkuko twabivuze yuko twebwe naho bavuye muri Bad Boy ngabo tuzobashigikira tuzokoma tubashigikira tuzokoma turi nyuma yabo baranse tuzapira Kiri kubara muhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhebye donc niyanse ngo ya urabona sinza mugabo yavuze ko umuziki yawuhebye nanje nkibona poster yo naciye namwandika kumbe wa muziki none barakuhebye cyane ngo ibyo bintu by'amaposter je ntabyo nzi no ku mafishi yabonye hari abaririmbyi benshi batandukanye bwayo iyi lebo ataboneka si lebo ni si lebo gusa hariho na Hondege na Lolilo Simba Gang ya Lolilo hariho Master Music Ron kandi kimwe twebwe nitegereye amanero twigera abaririmbyi nimba bashaka kumenya ngo kweli hatari umuririmbyi wo muri Empire umuntu uramutimira no kuri mariage yawe ntasigoke tukishukuza kuri mariage ukamutimira umuntu kuko urazi iminsi mikuru ni itatu kwisi kuvuka kugira mariage no gupfa ni ibintu bitatu biri inubiyabo ibyo makonsere byo n'ibintu bengana kuryoherwa tu ndagutumire kuri mariage yanjye ndagucubahiro ntuze baronka courage yo gutumira gute kandi nakabeza biranakishiye cyo kuraje mugabo no kuri kw'Imana twebwe bashaka twarabiyumviriye mugabo twaratinye bivanye na invitation ya mbere twabatumiye bakaha kwaseruka turakoze amadiba ikibazo shaka bigira cyo mu cyisho yabajije ikibazo kijanye na security abafana akavuyo abacungira umutekano kimwe coco casimbira cakijana n'ikibazo canke ico Christian yafunganye iyi festival si spectacle si show le festival ça veut dire qu'il vaut mieux festoyer ni la fête tuje kwigina independance no kuvuga ubu twese turavyiyumvamo ko turaryoherwa independance batawuri carico ikindi yagiye ko avuga ngo si la préparation tubona ko dushobora turi prêt yo kuyikora iyo misi itatu ndibaza ko abakozi bamaze kwitumira igikorwa bazi ko uruganda kumwe n'abantu bakora abakozi bamaze kwitumira igikorwa baragishikanaho bari bifuza kugishikana mugabo ntibahishikana ni naco gituma twabatumiye Big Fizzo twaramubonye mu gihugu cya Tanzania ndetse twaragize byinshi tubivuze ko abivanye n'urugendo rwamujanye muri icyo gihugu harimo gukora interesi ndetse no
yarabonetse yaranabonekanye ariko n'abaririmbyi batandukanye. Big Fizzo twarambonye muri studio ya Rayvanny, tumubonana n'abandi baririmbyi nk'abantu n'abandi, ariko ikibazo ni uko kubw'urukundo rw'abakunzi b'umuziki ndetse n'ubwo kurunyinshi kuri abakunzi b'umuziki, mbega Big Fizzo yoba afitaniye collabo na Harmonize cyangwa na Rayvanny, aho ni mu gihe twagiye turabona utuvideo duto twagiye turaboneka tukavugisha benshi, ariko natwe nk'abamenyesha amakuru tugize turonka umuco ukwiye. Murakoze. Okay, wanyuma Simba Gabriel anaongea kwa kila mara kichika cha kolabo kiracyari nagize Insta live cyo kibazo abantu benshi barakimfashije ngo hari n'abavuze yuko ko nagiye kwifotoza gusa nagiye kugira kolabo y'amafoto bashe yuko kolabo z'amafoto narazigize kandi cyane gose narazigize. Sinibaza yuko iyo hari abasani bubahana, abasani usanga umwe akunda indirimbo z'uwundi yuko batoreka kwifotozanya sasa na umwana ijya foto ya Harmonize ibaza ko atari foto ya mbere twifotozanya na Harmonize, kira murabizi arizo twifotozanya turi muri Amerika, so sishobora kuvuga ko ari umugenzi wanje nje ngaho umugenzi wanje watayoya ngo baranze nimba twarahuriye muri Amerika twifotozanya apapo bon pourquoi pas duhuye muri Tanzania twifotozanya. Nimba darasa yaje kundamusamurira tugafata ifoto igiye nubwo yavuye muhiri wiyo yumva kakipande mwana kumvise none mushaka ibindi byaye inyinshi n'umwayumbi none mwayibo mwumvise ibindi kalikuwa kakipande era ubivuze ushaka zicenda isoro ikintu cyose nashaka kubwira ko Landry ikintu cyose n'umwanya wacu, kandi reka ndabibwire abaririmbyi bagenzi banje that's ko message zo kubashikira nukuri ndababwire kwihutira gukora ibintu ntibishobora gushikana ahantu, kuko ni Imana igura umuntu ari patient. Ikintu cyose ukigize ku mwanya wacu, kuko murazi ko nakoranye collabo n'umuririmbyi muri icyo gihe yari uwadanje cyane gose Ice Prince Amanda yashikanye iyo collabo, kuko nagize ibintu by'ibihutihuti ko ni kigwa na ronse. Hari umusista wacu yita Queen uahe no Queen yakoranye collabo n'igihanga Geroro n'icya chance ariko yamushikanye ni kwa kundi nyene kwa kundi gukora ibihutihuti ushaka kweka no ntibuhereka gira challenge na wewe nyene wewe irabe mukiyo ugwane n'uwo muntu uri kuvugana n'uwo muntu ari muri kiyo mukumurabana apana kubera kanaka yagize ukurikana cy'inkuru no ingendo y'undi irakunda cyero sinzi kuririmba kurusha aba artiste bose bari mu Burundi no bandiko dabeje ariko kubera ikindi kuri list ni strategy, ni plan, ni patience na kungua kukorosi. Unapanda ndiko ndakuiga nikitoa moya tu. Sasa kufanya collabo n'umwanya ego naje ndabike sino kubesha ngo jewe ngo bana jewe bakena bapeti batangiye imbere yaje batangiye inyuma yanjye sishobora kubasaba collabo no kuza kwemera yuko ubundi umuntu akuruta yamaze guca imbere ni byiza biraguha n'amahoro mugazi kubera kujya mu yaciye imbere nimba rero yaraguciye imbere mukurikire genda kina makolabo kandi ndabikeneye cyane ngaba makolabo nayo n'uburyo hari n'abafise uburyo bwabo bakoresha makolabo nabi bataronka badafise strategy
Nashaka collabo ya Harmonize iri muri plan, Darasa iri muri plan, Mawasama iri muri plan, Rayvanny iri muri plan. Hari umuririmbyi na umuririmbyi wa Rayvanny twaririmbanye mushasha aririmba neza cyane mubi sana wa hatari. Keso zawe nazishuye dada. Murakoze cyane. Amarundi wa platform show yavuze ngo ikibazo cy'ama promotion n'umunsi maradiyo yayo mwese nta rufaranga nza kuzana nta natanu sitare nabambisha kwe nta n'urwashi nza kuzana ni independence ndio profiter na mimi na bani huko ndakataki muzokwanga inuze kupromote ikintu kinuze cya independence muzokutara abarundi ndaza kudodo no munsi esolengo nakuya kwenu kandi ndayibasabye nabasabye uzukuru iyo promotion merci beaucoup icyo bagomba gushikako bagomba kubabwira ko kujya twababwiye ko mwitegura gura so kuvuga ngo barimo niko tutababona kuri afishe surprise ziriho umuntu hariyo akantu yibikira mu kintu cyose ateguye hariyo akantu umuntu yibikira bikwa kwa kundi ubona uramaze kugira mariage wagize ubu sawa ingenda koreke wana muri bujya ngo wana kajya akantu bita ngo ugiye kajya mu bisanzwe kajya nako babikiye wowe umukwe akantu bibikira natwe rero turafise kakuki tubikiye abakwe nibajya bose bazoza muri bya rubanza ariko ikibazo naje kijanye na migari ikihe kuduga ruguru sinavuze yuko boza yuko biduga na ruguru nibyo twavuze kumva nakwishyuye neza kugira nti bitushobokeye ko tukiduga wayo bitushobokeye ngo nituja gukora mananitsi bidutahure bitushobokeye tuzobikora hari ikindi ca amikana kubabwira ku bijyanye na amicale des musiciens nibuka abashoboye gushika muri seminaire barabonye yuko naho nyene twari turi kumwe baravuze yuko apartir y'irya munsi arabanza turakorana hafi amicale des musiciens turi kumwe muri festival turi kumwe mu bintu byinshi nuko byatunaniye kumanika mugabo mwari kubona amalogo ya amicale des musiciens kubera iki gikorwa kiri appuyé par le ministère de la culture. Uvuze le ministère de la culture uvuze amicale des musiciens. Donc bose turi kumwe turakorana donc kujya twabyemeye kuvuga munsi turatonda muri amicale des musiciens tukabaza baraza ngaha bakadukosora ibivuko magira sivyo donc baradukurikirana kwa donc nashaka kwishyura yuko twakonfirma yuko turi kumwe na amicale des musiciens. Kwizeza abazoza muri festival dufatiye ku mwanya conference yari gutangurira ziba yatanguriye icyo kibazo kijanye n'umwanya mu gutangura kuravura ese muzotangura sanga muzosanga kuri afishe biriko à partir de 14h gushika umwanya n'ugenyene 14h azoba huguruye pepeti